muze wacu muze sinzi ko umaze kumva iyi video aho umwigeme ariko aravuga ngo ati burya muzehe wacu harageze yuko ufunga mikanda ukiruhukira harageze yuko ngo ati utora kanya kubera byo wadukoreye ngo ati ni byinshi byiza natwe gwaruka aho twebwe abanyarwanda bisumbuye ngo turashobora gukwirikiza mu nzira yawe ngo ati turashobora kubandanya urugendo rwawe ngo nutora kanya harageze aho nawe wiruhukira ukaraba ivyiza washinze ivyiza twovuga ngo ati waremye mu Rwanda bitera imbere. Ego hinge umvirizi iyi video y'umwigeme. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika waratuvunikiye cyane imyaka 30 irashize, dutekereza ko hari igihe kizagera tukakubona nawe uruhutse uri kwinjoyinga u Rwanda, uri kureba ibyiza byarwo ariko uri nko mu karuhuko. Ese Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko nk'abanyarwanda twiteguye gutanga imbaraga zacu, urubyiruko rugatanga imbaraga, barwiyemeza mirimo, umutungo cyangwa se amafaranga bikaba twabitanga ariko kugira ngo twirindire igihugu nk'uko wabidutoje. Ese ni yihe systeme cyangwa ni kimwe ejo mu gitondo niteguye kuruhuka nanjye. ejo bukera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo ati ni ibintu wavuga ngo tibitahuritse ngo ati burya Paul Kagame amaze imyaka n'imyaka ku butegetsi. Ego ngo igihugu gifise demokrasi ni ngombwa ikuranwe ryame ryarabaye. Ego ngo kugira umuntu wese aronke akaruhuko. Rero sizi icyo yavuze karukuri aho yavuze ko abanyarwanda batavyakiye neza ngo ati biravana n'ingene umuntu yavyumvise. Hari abashobora kuvuga ati ngo burya hari ibintu ushobora kuvuga imbere y'umuperezida bikakugirira ingaruka mbi, maze ngo ati n'ibindi ushobora kuvuga bikakugirira ingaruka nziza nkuko ushobora gusaba ngo ati mu bwene gihugu bakabuguha. Ego mugani ino munsi sinzi kumaze kumva yandi makuru mashasha aho ngo ati aho Perezida Kagame maze na Tshisekedi basice ngo ati mu nama mu kiganiro muri Qatar Middle East. Qatar ni igihugu je baza giteye imbere. Ego ngo ati kandi n'igihugu gifise n'imigenderanire myiza ikomeye n'u Rwanda, aho Rwanda Air usanga kenshi na kenshi ari hone ngira irongowe, aho usanga ngira bakorana ibintu bijanye na ntuzenya bijanye na Air Rwanda uko nuko urumva barafise imigenderanire myiza. Ngo ati rero ngo inama aho twovuga ngo ati iyi ntuzenya iyi meeting bagize ngo ati yari yo kuyaga yo kuvisitinga Qatar, guhura abo bantu ari babiri, umuperezida w'u Rwanda maze n'uwa Congo. Si wovuga ngo ati ngo nibiyago nkabijya vya Angola, kubera bijya vya Angola ni kuzana umutekano amahoro mu gihugu cyo muri Congo maze no mu Rwanda. Ego mugani niyo meeting aho iyo ntuzenyo nama bashoboye aho uwo mubonano bashoboye kugira wari uhagarikiwe n'umuhuze n'umwami wo muri Qatar, Ali Ahmad sinzi ngene yitwa. Urumva ngo ati nabo nyene bashoboye kuyaga kw'ivyo bintu biriko biraba muri Congo uko nuko. Mugani je nguma ngaruka nkavuga ngo ati burya ibiyago bikwiye kuba aho vyagenerewe kuba, singomo bigende muri Middle East, bigende muri Europe, you know, aho bigende ngo muri America, aho bigende hehe oya ni bigende muri Africa, aho East Africa Community hamwe na SADC uko nuko, hanyuma bakabirangiza nkuko abanyafrika cyane cyane bavuga ati mu bintu bakwiye kugira kuvyubakira bakabirangiza, hanyuma ibintu bikagenda neza batarinze gusohoka, batarinze kugenda mu mahanga kuraba inyishu, kandi inyishu atari bone bazifishe.
inyishu ngo ati sibone bazifise nkuko Paul Kagame avuga ngo ati Ububirigi burya nibwo bwazanye ingorane mwaka karere urumva inyishu uba bazifise kubera nibone bazi ingene vyatanguye nibone bashobora guhuza maze ni kubaka ubumwe hagati y'ivyo bihugu mugani nawe ugasanga bariko barazana izindi ngorane inyishu zirashobora kuva hanze mugani kenshi na kenshi ziri muri twe ziri muri bo muri Eastern African Community muri Angola process bagenda bagira izo nama hanyuma ibintu bigende neza ka video karaka ana ka video gato gusa gira subscribe tarayigira akasina kanje banyitwa Njimire Jordan tuzosubira kubona niyo twabonana